muri irya minsi Yesu yabariye abayahudi atabo data yampaye bose bazonyegera, vyongeye uwunyegereye wese sinzomuta hanze, kuko ntavuye mw'ijuru ngo nkore ico nishakiye, navuyeyo ngo nkore ico yashakiye. Yama akora ibitangaza kugira ngo twame twibuka ko Imana yuko tuhabonera abaremesha ahazwa, kandi iyo Mana uyu muryango guhereza Ekawanje sinzopfa ndabibagiye babicisha he mu maradiyo mu mateleviziyo mu binyamakuru no mu basokuru arusinare n'ibihugu fatanishwisha kanuni uzirikuni gazo bakura bakura bacu ora mutima kuri twese tugutuye amabuzo irayo bagenzi. Kuba byarashitse rero bakaba bapfiriye rimwe, jewe ntacyo nshobora kubivuga ko, ntacyo ndabizi ko, ariko je ku bwanje ababikoze je ndabahariye vraiment, je ndabareye kuko sanzwe nabo nyene umunsi umwe bakazomera nk'ubu, ariko ntavyo ndabifurije ko na Yesu Kristo umwana w'Imana baramugiriye nabi, baramwica, baramutandagura, ariko yarabababariye kandi yarafise ubushobozi bwo gushobora kubakoza ico yashaka cose. Ikindi naco nashaka kuvuga nuko ukuntu twari tubanye n'aba bavukanyi banje, twari tubanye neza cyane cyane umwanya munini twaba turi kumwe. Ubwo rero natwe kuri uyu munsi nagira mvuge ko kino sinovuga birebire, ariko ico navuga uyu munsi nuko je ngira imbabazi abagandaguye abavukanyi banje, nukuri Imana yo mutunzi w'imbabazi kudusumbya ibagirira imbabazi kandi zibaho umutima wo kwihana, basozerere kuraba kugira ngo igihe kicabo naco nicagera baze babane nabo. Sinotinya nana marushwa nyuma umubabaro twebwe kurwaruka kubera hariho benshi batakirara mu mihana yabo, batakirara aho baba kubera gutinya abo bibagandagura. Saba yuko umutekano wa bene gihugu wokingi kubanye gihugu wokingi. Inzo Israeli nebevugete akubuntu bwawe bw'amaye imyaka yose mukunzi wa Kristo Anyway.